Birakwiye ko umuntu akoresha tungurusumu akaraba ubwiza n'ubugiraneza bwayo. Tungurusumu irabongereza imbaraga. Tungurusumu ifise imbaraga zigwanya inzoka zo munda. Uko tungurusumu ikoreshwa nuko. Bakunzi b'ibiganiro vyacu turabaramukije, amahoro y'Imana bari namwe. Tunejejwe no kuganira namwe kuri uno musi. Tugiye kurabira hamwe ivyiza vya tungurusumu bishika kuri 15. Tungurusumu ikoma mu nkokora ibitera indwara, yica imyanda igatera ingingo gukomera, ibuza umubiri kwandura, ikoresha neza indogwe yo mu mushishito. Tungurusumu ituma umuntu iyo agiye ku mwanda mukuru yihagarika neza, n'umushishito wiwe ugasya neza ibifungurwa vyo yariye. Ifise imbaraga zigwanya inzoka zo munda, ikongera ikavura n'imitsi. Ituma umutima utera neza ikoresheje gutunganya amaraso. Tungurusumu n'umuti w'inzoka, ifise ubushobozi bwo kwica inzoka zo munda. Itera abantu kuramba. Iyo umuntu ariye tungurusumu araramba. Ku bantu bakunze gukora ibikorwa biruhishije cyane, tungurusumu irabongereza imbaraga, igabanya umuvuduko w'amaraso, iyo akaba ari intandaro yo gukiza umutima. Iyo amaraso agenda buhoro cyane, tungurusumu yongera umuvuduko, bigakiza indwara yo guhorana ubwoba n'umuntu akunda kwikanga cyane. Iyo umuntu ahorana ubwoba akongera akikanga, iyo umuntu akunze kurya tungurusumu birahera. Tungurusumu irinda amaraso kwigira umubumbe. Ni naco gituma tungurusumu ivura imitsi yipfundikanye. Iyo umuntu akunze kurya tungurusumu bituma amaraso atembera neza mu mubiri wiwe. Tungurusumu ifise akamaro mu ngingo zose. Iyo umuntu akunze kurya tungurusumu amererwa neza. Iyo umuntu ariye tungurusumu kenshi akakunda kuzirya mu ndya, biranamukingira ntabwo apfa kwandura indwara zarizo zose. Rero bantu b'Imana muze mukunda kurya tungurusumu. Tungurusumu ifise imbaraga zigwanya inzoka zo munda. Uko tungurusumu ikoreshwa nuko. Tungurusumu iribwa ari mbisi canke itetse canke ikanyobwa mu mazi canke umuntu akayikandisha ahantu hababara. Uko rero uyitegura ngo umuntu akuze ufata intete zitatu za tungurusumu ukazishira mu icupa ry'amazi, ucubibiriza iminota 5, ucubishira ahantu bigahora. Bibereye yuko uza kubikora ku mugoroba ukazinduka ubinywa, bimara amasaha 10. Ku bana ufata tungurusumu nyinshi ukazisekura ukazishira mu gatambara keza, ukaca uzimubohera mw'izosi. Bivura indwara nyinshi cyane cyane inzoka. Ubundi buryo no gufata tungurusumu ku muntu akuze, ugafata ubutete butatu ukabukata kugira ngo irya aside yayo ibanze itume. Uhejeje kubukata ucubushira hejuru ku bifungurwa ukabirya kenshi, uzoba wivuye indwara nyinshi cyane. Rero tungurusumu ni ngirakamaro ku kiremwa muntu. Birakwiye ko umuntu akoresha tungurusumu akaraba ubwiza n'ubugiraneza bwayo. Mureke abumvise ubu muti Imana ishoboza abagiye kuwukoresha mu izina rya Yesu.